zitandukanye mu bantu kandi ahubwo uko ndamwumva ndashaka kumubaza ikibazo kuko wewe ntabwo ari byo atanguriye ngaho none Gisele umugwe wawe nubwo utararonka izina urafise uwurongoye canke ni wowe mukuru wawe mu bisanzwe si jeje nyene fise udukuriye yitwa Boss Lady iyo Erega kumbe ngo zihinda zifise iyo zigenda cyane cyane uyu ni Gisele ngaha Munezero rukunde hakiya Mungu ni robe nuza Gisele so rero uyu mwigeme mubona ngaha sindifuza kumumenya imyaka muri Amerika ngo bivuga imyaka rero twahuriye muri Ohio umunsi barimo baratambaniza yuko abari banzi muranzi nije nari ku murongo nyene nkuko nje namwe ndabashikiriza ibitandukanye ariko sinaronse akanya keza ko kuyaga nawe canke kuyaga numwe muri bo kugira amenye ibyo mu bwabo ingene wifashe ariko ko barimo baradukurikirana ngaha nizera yuko kuri no mwanya n'isaha bagira bace bamenya ubumugu icarico hanyuma ikindi kibazo Gisele mu mwanya tukirindiriye abarimo baradukurikirana ngaha Gisele wewe uyu mugu wawe kusa n'utanguye utararonka izina woba ufise inyota yo kwifuza kwiyunga n'abandi hanyuma niba ushaka ko biyunga ibisigaye ku burebure tubwira ingene ababishaka uwo borondera kugira ngo umugu wawe ubyibuhe kwanza unatubwire muri bangahe kuri uno mwanya w'isaha mu bisanzwe cyo niteze kuri umugwi wanje umugwi wacu ni byinshi cyane kubera kuvuga yuko turayironka izina kuko yuko na izina yari ifise mu bisanzwe ubwa mbere twatamba mu ntwari z'akaranga dutamba muri groupe umuco kandi bivana n'ukuntu twagiye turi deplasa tuzino nubwo yuko nituraronka nk'abantu benshi twovuga yuko twopaktaja kubigisha izi nambo ariko ndazi ko hari abana benshi nyene twavuye mu gihugu kimwe ariko ugasanga bari bize y'ibindi rero icyo nashaka yuko nyene bodufata mu nda nyene kubera nyene tugwize ruvuga tugwize kandi tugwire kandi na cyane benshi baze turabiteze kubigisha turiteze nyene kugira urwaruka runini rero abafise icyo bodufashamo badufashemwo kubera turakenera abigeme nka twebwe n'imisore vyoba byiza tugatamba tugahagarara nyene duhagaze kuco mugabire zacu tugahagarara kuco twavugiyemo cyane Gisele wowe nyene aho nyene reka ndagusaba umwakire bangira inama ngaho mubyo uti karibu ndaguhaye kaze ndakubona abanyimana n'abari ndabahaye kaze kandi karibu turi kumwe namwe ego uyu ni Gisele rero uyu Gisele mumwiheje neza vraiment numwigeme akerebutse cyane ariko mu mbyino ziwe yama yakoze nashaka ndamubaze ambwira akaririmbo kamwe akunda cyane tuce tugashirako hanyuma mubandanye mudukurikirana kugira ngo twakire umwe mu bora abanyene batatu yatubariye amazina ngaha nawe nyene agire ico ashikirije nivyo byiza Gisele twumva hano cyane wamaze kugara wewe oya kabisa suka ahubwo cyane indirimbo nyinshi ari indirimbo munda ngo bandaye ku mugono kugira bamunyi ariko bandaye ku mugono kugira bamunyi bandaye umukobwa mwiza bandaye ku mugono kugira bamunyi bandaye ku mugono kugira bamunyi bandaye ku mugono umukobwa mwiza bandaye ku mugono asa n'inyenyeri bandaye ku mugono bandamukunda bandaye ku mugono kugira bamunyi bandaye ku mugono kugira bamunyi bandaye so byumvise ngwisa Boss Lady wewe bandaye ku mugono kugira reka abarimo baradukurikirana ku murongo abarimo baradukurikirana Boss Lady akira ntuzeya uyu Eline Nehemia arinjiye ku murongo nawe arimo Nehemia turakwakiriye ariko turacarindire babatumire ba urumvise yuko bavuze bati baturaye ku migono kugira ngo babatwime ariko uyu munsi twarikanuye nawe uri butusinzirize barakacu turi maso karibu cyane nyakubahwa Eline Nehemia natwe turavuze tuti turabarava mwese uyu munsi biracika hagafuye umufundi yavumuyereye nawe njango tukisangira na Nehemia ndazi ko tagiye ariko Gisele
nubwo bavuze bandaye ku mugono iyo ndirimbo kuri je yambereye nshasha none niba ari nshasha iyo ndirimbo iraba yo kuri YouTube twarayitama ariko sinzi ko sindayikurikirana muri YouTube nizera yuko ako mwakabyina muri tubwira kandi nibutsa muri bwa bundi mwakira muri hari umuntu mwagira gutya numva imirindi yo gutabara numva imirindi bakundwa imirindi yo gutabara Yesu niwe mutabazi Yesu niwe mutabazi Yesu niwe mutabazi ukabona rero ukabona ugeze ku ruzi udashobora kwambuka uririmbe yambirimbe utabaza Yesu Yesu niwe mutabazi basi reka rero tuyumvirize iyo ndirimbo hanyuma ce tugaruka kuco Diane yatwemereye nimuyumvirize